Yesu nashimwe. Agenda abaseda bagure gatoyi mufashe uzamukoze. Iyi ni minute canke iminota nk'ibiri. Bagure gatoyi. Basengere ni bigire neza mugo nayo yasenge gatugira ngo bikure bigiye neza cyane siko? Data twese uvyagiye ku ntebe y'icubahiro. Uyu mugoroba n'umugoroba udasanzwe. Duhawa kandi karyo kongera gushima izina ryawe. Twebwe ntituri bitangaza namba na gatoya. Hariho be gusumba, hariho abazi ubwenge kudusumba ariko uyu munsi udashobora kuvuga abaje kugarama duhagaze hano hantu. Nanjye sinje hano hantu ngo abari jewe ngaragara mana. Jewe ntaco ndi ngo mboneke imbere y'abanyacubahiro bangana gutya. Ntaco mfise novuga gifasha abantu bose bari hano. Mugabo ni ndogoba yawe kandi ndi igikoresho cawe. Ndakwinginze uzi ico kiza umutima umanuke ubane nanje. Ivy'ubwenge bwanje bifatwe mpiri ari kushirwe hejuru kuri Imana mu izina ryawe gera Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Izina nitwa Naombaye Donatien Ndubahimana. Abandi hano nagiranye na madamu wanje ari hajya isashimwe cyane. Yesu nugira ageze kuriya. Turashimiye Imana data wa twese n'abarongozi ba hano. Yesu ahimbazwe kozi Imana ba hano mwarakoze kuko mwabonye ko ari byiza ko dusangira amashimwe ya kuno kwezi guheze. Haleluya. Kwezi kwa gatanu no kwezi kuri bamwe kwagenze nabi kubandi kwagenze neza. Ko bimeze ko bigenda nuko bamwe bababyina abandi bababaye. Badufashe cyane. Ivyo niko bimeze. Rero ndashimiye Imana yo mwijuru ko tuhashitse twese nubwo ibibazo bitabuze. Mugabo kandi Imana nishimwe kuko ni umugenga mwiza w'ibihe. Imana ishimwe cyane. Ndashaka dusangire ku ijambo ry'Imana tudatevye. Teme ravuga ngo nzogushikanira ikimazi nsesereza impundu. Amen. Nzogushikanira ikimazi nsesereza impundu. Iki kintu ntugira ngo kiroroshe, iri jambo riragumye. Mugabo mbwira mugenzi wawe ngo uzomushikanira ikimazi usesereza impundu. Haleluya. Nzogushikanira ikimazi nsesereza impundu. Iyo harimwo ikimazi haba harimo ijambo ryo gushima. Kandi nimba hari ibintu byabaye bike ubu tuvugana n'amashimwe. Ibintu byabaye byinshi ubu namarira ni mitwaro ni bibazo ni ryari bizohera ryari byo ni byinshi. Mugabo ko uza mu rusengero nkuru uvuga ngo nje gushima nje gushira hejuru izina ryawe. Ndaje mbere mvuza induru mvuza agashako k'ingoma ngoma induru sesereza impundu ngushimire kuvyo wankoreye. Hari n'igihe umuntu yobigira hano hantu biboneka nk'umusazi. Ariko ubu tugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Kuko ibintu Imana yadukoreye birakomeye. Ivyo ibandanye ikora muri twebwe birakomeye. Ukwezi kwa gatanu nimba mwana kubonye hareze imyaka nk'ibiri turi mu kibazo bidasanzwe aho umuntu agora akabafuye. Gato y'umuntu wumvise ngo aragwaye akabafuye. Sinzi ko mwayibonye. Jiwe harageze igihe bafise muri morgue abantu bandi duhamba ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane. Gushika naho nawe ugize akamareze utangura kuvuga uti nibaza ko ntaramuka. Madufashe cyane. Marabizi mwarabibonye abo hafi yacu barapfuye, abo tuzi barapfuye. Twebwe ntyo bitangaza. Suko tuzi gusenga cyane. Na mutama wacu Pastor Eli ku Imana yaramukijije nishimwe. Ivyo niyo yabikoze. Simbaraga zacu twebwe abana abantu. Ni cyoro cy'Imana. Amen. Hari ibindi bibazo sinzi ko urabona ubuzima turimo uyu munsi. Ubuzima turimo naho ugenda uvuye hano hantu ukaja nko hanze y'igihugu umva kugira bati turafise ubwoba tuba tuhigowe n'ingene ngo bayeho. Ariko twe hano turabayeho kubera Imana. Bwana sife sana. Nimba hari ikintu kigoye uyu munsi ni ukwivuza. Ugiye kwa muganga ukivuza ukona facture baguha
Imana dufashe cyane. Sinzi ko biragushikira cyebwize ku mafacture ndavuga Mana yanje biragenda gute. Kandi jewe kera na madamu kintu twaza dushwanira kimwe gusa kwari ukwivuza. Wewe uragenda kwa muganga bagutora ingwara bakwandikira umuti, uwo muti urawugura amafaranga uvanye hehe? Mu bundi buryo guma ngaho utinde. Imana dufashe cyane. Niko hari ibihe biba bimeze nk'uko. Hari ibihe biba bimeze nk'uko nacyagiye umuntu atozi wawe wumvise avuze ati yafise gahunda yo gutembera urabyo gufatira si uzobandi kandi ari uzoba uri ngo uyu muntu hari inzazi wanje no bigirane madufashe ariko uyu munsi birashoboka ko basigaye baza. Haleluya. Birashoboka ko basigaye baza uyu munsi kwa muganga baguhita facture ukabona bayisohotsemo uragiye iyo ugwaje umuntu ukamuvuza agakira shemu biteka Imana. Iyo ugwaye ugashobora kuparvera kwivuza ibyo ntivyavuye ku mbaraga zawe n'Imana ikirakora igo indasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Hari n'izindi mpamvu nyinshi zirutera gushima biteka Imana. Ibiciro by'ibyo kurya byaraduze mugabo turafungura sivyo? Turafungura ko bigenda kose turafungura. Niri joro turaratuyiye. Umufunguro irashaka mugabo twese twara. Amen. Nigeze kusha ahantu hamwe ndabaza ngo ndabaza ngo ninde yari atariye. Kandi ico gihe rero ntugire ngo byari byoroshe. Nza mbona abantu batatu bashize hejuru ndavuga ndagira ndabigenza gute ko ari je ndabyondorokije. Yo mugo mpamagara Imana mbwira Imana ntabara uhure. Urabona ndi hano hantu imbere ntabara. Mpamagara Imana mu bwenge. Numva ijuri rambwiye ngo ndagutabara. Haleluya. Yeah. Mbona uwambere ahaguruse. Jinaje nafite amafaranga yitikesha. Nafite amafaranga yitike n'ijuri rambwiye ngo abagenda ufise umufuko. Yaho wambere yahaguruse. Ndayamuhanje ugumira nti mugabo nugo ndayamuhaye ndashika muhira gute. Awe. Mbona ubundi araje agaburiye ubundi agaburiye ubundi baca barahaguruka abandi barenga 200 hari mu rugazi hari ya hejuru ahantu bita mu baterambere hejuru yo nari kuvuga ubutumwa bwiza bati nanje urangaburira najewe naraye ntari nanje byo mbona nshobora ko ntari uyu munsi nanje urangaburira baraduga bansangaho mpagaze baranterura ngo uratugaburira hino kuri kw'Imana. Haleluya. Ngiza amahirwe gucya mbona barabagaburiye nanje umuntu mwe muyera mukorako angabira itungo ry'ibitoke. Haleluya. Ndavuga ni murakoze mgo kuvana ibitoke mu ruce bijana hari yamba ni kure muri iyo tongo mpa 2 bisigaye bimpera abantu bari hano mu izina rya Yesu. Nagize ibihe byiza hari ibihe iyo ibihe bimwe bisimvye nta kindi gisigaye shimuhoraho shima Imana iryo shimwe reka kugicarako ni wewe n'Imana murazi na Bwana sife sana. Rero iyo umuntu ashimira Imana iko bigenda kose umuntu avuze ngo nashimira Imana haba hari ikintu cyabanje kuba icyo cyabaye kikakujana gushimira Uwiteka Imana. Ibyo biri ko birabasu sagatangaza byubona sagatangaza. Amen. Jewe mu bantu bashima Uwiteka Imana ukwezi kwa gatanu ndashimira Imana. N'umwana wo mu rugo arabizi. Hari ibihe tuvuga ngo umwana wanje gusirobye ingorane mfise guhava babuka. Je nabwiye ni mwicere ngaha muhababuka mudahababuka isi nuko ipanze. Mugomba kubimenya byose. Haleluya. Sije ndabigize nuko bimeze mbabwiza ukuri. Babwiza ni kuno kwezi rero baratwirukana mu nzu. Ukwine kwa gatanu. Rovenkata hari gari. Hirya y'ejo Imana ifashe cyane. Tuvugana n'abana mbona je ngize ubwoba n'abana bagize ubwoba n'ibyo dufise mu nzu bigira ubwoba. Biti none muratujana he. Haleluya. Igihambaye muri ibyo dusimba byose tuba turafise Imana hejuru y'abiri. Dufise Imana igenga ibihe tunyuramo byose dufise Imana ibikonorora. Nta gihe cyesha Imana na kimwe. Haleluya. Haleluya. None umuntu urako naje ngaha. None baza ko mvuye mu kingorongo. Akuna
Imana igira neza. Mbwira mugenzi Imana igira neza. Igira neza, haleluya. Igira neza mu izina rya Yesu. Aha. Abantu barakuraba bakakuraba bakibaza ngo biracitse biraheze. Ariko twebwe abana b'Imana hari n'igihe tubitebamo, amen, turiko turahindurirwa umwambaro. Bakubona bati tubona umengura igitwerera, umengura umuriro, uratubira kubera ibibazo biragahoraho mu izina rya Yesu. Uvuze nabi. Birakavaho basi. Ufite Imana ivuze ngo ubinyuramo kandi nibipange neza ubinyuremo. Igeze bazo umuntu ariko aravuga ndababaye, naravyaye, nimwaza kundaba, nimwaza kunyibaguza. Ntariko uvyara wavuganye nande mu bantu bari hano bazakura musasa. Wavyaye ntuba wavyaye se? Se wungusi. Haleluya. Shima Imana wavyaye. Nawe nibavyara uzogenda warabushashamwe. Muhagarika kuvyara. Umva naravyaye nimwaza kunda. Ndagwara nimwaza kunda. Rero ishangiro nta rukundo potere yambari. Ubu aho bigeze uyu munsi ukomeramo kandi hageze kutarika ibiganza hejuru ndagushima Mana warahabaye ukabizamura hejuru bose bakabimenya bakamenya ko Imana yabanye nawe bakamenya kwigendana nawe. Haleluya. Yes. Naragwaye nimwaza Satani akashaka yembarira abantu turakundana nibihe bimwe biba bimeze nabi undi turakundana mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo dushima Imana rero, iyo dushima Uwiteka uko bigenda kose bari mu cyabaye, amen. Tubiha dushima Imana dusiganza byacu hejuru abanyumene data zikujinisha neza. Hari habuze gaturagira ntangore kuvyina nagenda byina pe. Kibaza ngo ndabyina kandi ntangorane. None ndacari mujene mugabo, amen. Haleluya. Ndabyinira Uwiteka Imana nyine akadoma kabira kuko ndibuka aho yankumbuye. Ndibuka navuye nkashima Uwiteka. Umuntu wese hano nafise ahantu yavuye. Umuntu wese hano arafise ikintu avuga ngo ndashima Uwiteka Imana data wa twese yagize neza. Sinzi kuraje mu kibazo ukavuga ati Mana niwantabara ukandengera nzokora kino kintu ndakwiteze kuntabara. Ico wavuze nawo kivugurira. Naho ubona umenga nta Mana ikiravyumvira iruhande yawe. Iyo yigira amatwi impande zose yavyumvise. Kandi umenya hari igihe duca mu bibazo ngo tuvuge mwene amajambo nyene. Niwantabara nzokora kino kintu. Ata uzogikora koko igaciyivura ugasanga rero biragenze neza waje hanze ugataga ushira muri filosofi ati kamene ndavye Imana n'ubutware yari kunkiza niyo ntavuga bijya bintu nzoba ndaraba nako kabakinji. Rero Imana nishimwe ituvuganiriza mu bintu. Ndagomba gusoma jambo y'Imana. Iyo umuntu amaze gushika mu bihe akavuga ati Mana ni wantabara ni wandengera kino kibazo ni cyahera ninatabarwa uzokora kino kintu. Nuwambe nuri nuwanyu ikibazo gisigaye no kumenya wasenze mu bigumbagumba wavuze bivuye ku mutima ijambo wavuze urarihagurukiye urarishigikiye uribaza ko abwiye Imana yumva. Amajambo y'Imana usoma ni Yona 2:10. Yona 2:10. Hagira umuntu arisoma mu Kirundi ngaho ushake kasome mu izina rya Yesu. Yona 2:10 havuga amajambo avuga kuno kuntu. Muri muzanya muri Bibiliya bavuga ngo Bible en français courant ni Yona 2:10. Mugo muri Bibiliya dufise ngaho Kirundi ni Yona 2:9. Icyenda havuga ngo ariko jeho nzogushikanira ikimazi isesereza impundu kandi nzoshisa ibyo nasezeranye agakiza kava kuhoraho. Muri Bibiliya y'Ikirundi nuko handitse, iyo mufise niko handitse. Mugabo ugiye gusoma muri Bibiliya Bible en français courant haravuga ngo ahantu hasa navuga cyo kimwe ariko hajya haheza haravuga ngo ariko jeho nzogushikanira ikimazi isesereza impundu kandi nzoshisa ibyo nasezeranye. Kaburungu achavuga ngo ego mwami niwe unkijisha
Bwana asifiwe sana. Ego mwami ni wewe unkijije nako jambo nashakamo. Imana itugire neza. Yona yatumwe mu gisagara cy'Inenewe, izo nkuru mwese murazizi. Mugabo nimba hari umuntu nize ko ni Yona nibaza umutima wiwe nta wundi mukozi w'Imana akomeye nibaza yaravise umutima umeze nk'uwa Yona tubashobora kubona. Yona yabaye umusitari, abo umusitari mu ifi. Ndani munda mu ifi ndani ari munda umusitari. Abo bari kumwe bamutama amazi bamubonye nk'umusitari. Umviriza uyu mugabo Yona yinjiye mu bwato, hazi inkubi y'umuyaga, abona ibiriko biraba, umutima uramurya, yibereye mu mfuruka. Aravuga ati bindazi Imana, uyu muyaga nubwo uri kurarengana, impamvu urengana umeze uku, ubu n'uburake bwawe ndazi ko atawundi urondera ni jewe. Mugabo akije muri nyabwato yari yababwiye ati nitwa Yona, ndi umuntu yubaha Imana, ndi umuntu yubaha Imana cyane. Bwana asifiwe sana. Umuyaga urakube batangura guta imizigo. Arahaguruka tumva ndababwire, ahubwo nimufate jewe munte mu mazi, kuko nimutampa muri amazi umuyaga nuza guhera. N'uburake bw'Imana, Imana yantumye, nababwiye ko nubaha Imana, yo yantumye nanka kuji yintumye kandi hakonjayo ni munterura ubunyene munte muri aya mazi. Bati kweli ni guteja kaga nkaka kabisa, ni wewe utumye dute imizigo, watubwiye kubaha Imana, none turikuwe n'umurobere, atumwe n'Imana aradeviya ati nije kandi ntimukira, terura munteye. Ako ngende yambwiye terura munteye. Baca baraterura. Yona nibaza ko sinamubona ofete byanditse hano. Bwana asifiwe sana. Yona nibaza ko afise inkuru tuzomubaza kwa uriya yugarase. Aribuka avuze ati munterure munteye. Muko birivuga ngo haca hazi gifikira mahero. Usomye hano hejuru, Yona abona munda y'urufi nk'ivyatsi, abona munda y'urufi nk'urufunzo, ivyatsi ibwina mu mazi hasi harandiye. Nimba hari umuntu yagize ubwoba ni Yona. Ndani mwifi ari sinzi ko iyo fi yari izindi fi, sinzi ibintu yari iyo munsi. Mugabo nibaza ko imaze kumira Yona ngira ntiyasubiye kurya. Yona yararemereye reka. Mana dufashe cyane. Yona ari ndani mu rufi, azabona ngiye baba we amara bazuru mukeke basike mukeke. Iyo rero ari nka bikibareni, akabona imeze nyo bigenda yo. Aya na amazi cyane. Ibi ni biki ngo yibuka ubwenge atafata iminsi 3 y'amasengesho aho nyene ngahe 3 ati nta kindi kinkiza. Ubu asenga nde? Iyamutumye aravuga ati hako nzi yantumye ntamwo hano. Ageze yibwina asanga uberaho se carimwe niyari. Kandi Imana ishimwe bugize ubwoko bw'amafi. Hari isi yihaguruka ifi imwe muri ziyafite hari. Nk'ukubona mu bantu hari nk'abatumvira Imana, hari n'amafata ari kumvira Uwiteka. Yari gufata yati waruguwe wase kugira gutumye kubica. Mugabo haboneka ifi iraza yubaha Imana. Ifi yabwiwe n'Imana twafi wati wi hari umuntu aje. Nivyo atushaka ngorika tumudepress. Haleluya. Namutumya ahantu yanse kujayo. Wafi urazi ko umukozi ati kabisa icyubahiro ni kwawe. Wewe rero ntumukome, uraza kumudepressa gushikaho ndakubwiye. Yona rero atangura cyaya mu isi ati kabisa ibiyo nabereyeho ntabyo nari bwabone kandi sinzi ko n'abandi bazobibona. Mana uhoraho data watwese ye nishubahiro muvyeyi mwiza, wewe uticiraho Mana rukundo, ndazi ko nzosubira kuboneka mu isi y'abari.
Haleluya, haleluya. Yonera yasenga arashikana abwira Imana ati abatakubaho baranyariwe, abatakumviraho baragowe, ariko jeho, haleluya, nzosesereza impundu, nzogushikanira ikimazi, nsesereza impundu, nzoshisa ivyo nasezeranye byose, egome niwe unkijije. Imana ati nico nashaka. Iyo mwisi mwase kwiga neza ndagushira muri universite yo mwifi, ukiga mukamenya ko je nduhoraho, ufise amakaminuza atandukanye yose nigenda yaganze, wafiwe ivyo nagomba yabivuze, ko nibaza ko uruko ibisizira nyaruka kikimumiranye ngo cyashyace kimujana hajyana hafi yene Imana yavuga no gikatisha iteze ubwo manuke cy'ubumano biteze ubwoba mpaka kicatura ayo majambo yo gicanje ageze ko igome mu hati no David fit nonati uyu munsi ntarara ndamutse mugabona kubwira uko nimba hari umuntu arinda niyo nakabisa gushikana havuga ati ndazi ko nzongera kugushima. Haleluya. Ngira ngo yaramenya ati frema iki kintu cyamize n'urufi, ngira ngo yabimenya ari ndani, nzongera ndagushime, nzosesereza impundu, nzinjira mu rushengero nko minduru mvuga ngo Uwiteka warakoze kubana nanje, Uwiteka warakoze kundinda. Haleluya. Gushima nta bintu bumvamo, hari ibintu by'ibanze bigomba kuba mu dushima. Icambere Bwana sifiwe sana. Nzosesereza impundu mu gushikanira ikimazi cy'ishimwe, zabikora nezerewe, zobikora shimizina ryawe. Icya kabiri, nzoshisa ibyo nagusezeraniye byose, nzoshisa ibyo kandi nasomye ndabona Yona yasezeraniye Imana imbere yuko ajya mu nda y'ubufi, nabuze na kimwe. Vuga ibyo yasezeranye, bisezeranye ari mu nda y'ubufi. Jewe rero Mana tugira ibibasi cyukankiza, zoca ndagukorera bwose. Nimba hari umuntu yaraguye ni Yona, gushika nayo ifi mushize ku mucanga akabona ari hafi y'umujyi wa Nenewe yakangutse, ngeze ngaha ntiyagira n'ubwo bati ko rufi gogaruka gozura kundiye plus, ngeze ngaha atayumvisha ati mbo babwira ivyo nakubwiye ko wabwiye, ubu nyene hera ha ubabwire mwihane, kumbura mwihane. Umutima avuga ati bisa kwe gupfa, mwihane mutihanye muranyariwe. Mwagihagaze aho nyene yumva umwami w'Nenewe. Haleluya. Nenewe cyari gisagara, wari umugwa mukuru w'ubwami wa Empire Asiri, bwari ubwami bwizwe na Iraq, Irani, Syria n'ibindi nk'ivyo. Nenewe wari umugwa mukuru. Yesu adufashe cyane gose ngo bakanka Imana, azabona ngo bakagira ubwibone, ngo bagira orgueil, bagira ibyaha byabo ahanini bwari ubwibone, kwari kwishira hejuru. Na Yona yarafise cyari cyaramubabaje. Bamwe bavuga yuko yari yababaje nuko igihe yagisagara cyubakwa, inzitiro za Nenewe izo zitiro zari zubasa ibiheko by'inzitiro z'Nenewe. Bavuga ngo urazi je mvuka hano i Burundi sinagezeyo. Yesu ashimye cyane. Nivyo bavuga dusoma Bwana sifiwe sana. Bavuga ngo hagati ngo yibuye n'irindi bariko barubaka haba harimo ibiheko. Ivyo biheko rero by'Nenewe kandi nkako abantu Nenewe barabaruzikera. Kuko gisagara cyazona ni Nimurode ni wa mugo gwihabugabo yabaye kwisi gwihabugabo yabaye kwisi akomeye cyane. Bo bakagira uburozi, bagasenga inyenyeri, bakagira Imana bidasanzwe bitandukanye. Rero ngo igihe bari korubaka urwo ruzitiro, igihe abasi b'Isiraheli babatera, hari abamwe mu Basiriya babategerera mu myonga, babategereye bagaca babica bakabaca imitwe. Iyo mitwe rero bagenda kuyigurisha n'abantu b'Nenewe.
iyo iguze abantu nene ngo mu kwigura baca rero bayibeshiramo ibiheko mu kubaka amazu yabo, bafata ibiheko bagahatira muri izo ngizo z'imibiri y'Abanyisiraheli, bagahatiramo bagaca bagira ibiheko vyabo. Yona rero yanka kugenda kubabwiriza ko rero abasenga avuga ngo Mana uzobahane kubw'ivyaha batugiriye nabi, badukoreye ikosa rikomeye cyane. Raba abapfuye bacu babubakiye ko ajya amazu bafise hariya, babakoreshe mu buryo bw'ibiheko, none uzobahane. Iyo nzigo Yona yarayifise biturutse ku vyago kubibi bari barabagiriye. Yumva umenga ntiyogenda kubabwira no kubabwira message gushika naho amaze kubabwira iyo message, Uwiteka Imana amwereka umwami w'inenewe yambaye amagunira, n'abantu bose b'inenewe bambaye amagunira bariko barihana. Imana igira Yona ati wabonye baraciye bugufi, nanje igihano ndabagereye ndagikuyeho. Yona ati nari narakubwiye, nari ndakuzi, icyambuza kuza habyari ibinyene, nari mbizi kubaharira, none aho ubona ugize iki? Yona none aho ubona ugize iki? Abantu nk'aba ntibariho bibaza. Urazi kugenda n'umuntu afise inzigo akazirika, urazi gukorana n'umuntu bivuga ko ariko akorera Imana mugabo agufitiye inzigo, wa wundi uravye nabi ashira akantu mw'ifanu ka rupfu. Aba bantu b'inzigo babaho. Yona yavuze ati nsanzwe ndi umuntu nubaha Imana, irantumye sinjayo. Imana ibikoze urufira umudasha ati nari ndabizi gukunda guharira n'ibi birambabaje. Inzigo iragenda iramurya gushika naho Imana imeze ikibonobono, atubaje nuko cumye. None ko ngira ikigongo abantu barenga 150, uwaje ikibonobono nubona kubabaye, nanje cyose barubarusu ubabaye ku kibonobono. Yona naho ntiyavyumvise, yarababaye mugaravuga ati mu byukuri Imana imenyerwa, mvuye kure, hari ahantu mvuye. Ni wagira amashini ese wa gatanu, harabakubayemo nk'abari mu nda y'urufu, harabakubayemo afise ubwoba, harabari bazi ko bidahera bidatora inzira. Imana dufashe cyane, vyaratoye inzira mu izina rya Yesu. Uri hano hantu ufise ikintu, ni muri twese turi hano hantu, hari umuntu afise ishimwe ryawe rigira ikimazi. Iyo uhagaze uvuga ngo ndashimiye Uwiteka Imana, kandi ikindi kigeretse kuri ivyo, iyo Imana ikuvanya ahantu, Dawidi yaravuze ngo sindi gutanga ishimwe atacori rigeze gute, atacori nkeje. Amen, amen. Iyo namunda y'urufu yaravuze ati nukuri amasezerano sezeranye muri inonda je nzoyashisa nezerewe. Uko udafise ijwi ry'Imana n'ubose n'amasengesho n'asenze ntawosenga pe. Yona arafise kwishuri antuka Imana yo yarayizi, navuga ati Imana yanje nayicumiye ko nabizi, ariko zineza ko izombabarira, irambabarira. Ningira agahengwe rero nzoshikana ikimazi ishimwe. Mugabo bako Yona arafise umutima utameze neza. Nunga birashoka rero ikimazi cy'ishimwe mu byo waciyemo kingana gute, ufise iki? Ubundi Imana ivuze ni mushime. Amen. Nta munyavyaha yoshima Imana ngo Imana yakiryo icyo kimazi. Nta munyavyaha yoririmbira Imana ngo Imana ivyumve. Nta munyavyaha yosigura amajambo y'Uwiteka ngo agire ikimazi. Nta munyavyaha yoza kuvuga ngo Mwami ivyo wakoze ndagushimiye Mwami, haleluya. Ivyo ni nk'uruyogoyogo imbere y'Imana. Kubanza kumenya kuri umuntu, kuri ubwami bw'Imana, kubanza kumenya uri we, kubanza kumenya ko imbabazi z'Imana zakugize uri we. Amen. Hanyuma ukaza kubwira Imana ati Imana ndagushimiye ko wandinze. Iryo jambo ryonyene, ndagushimiye ko wandinze, ugize amahirwe Imana ikaryumva, uzogusiza ubwabo. Ariko abantu bavuga amajambo akavuga n'imisi n'amasaha 6 ari uruyogoyogo. Mwizina rya Yesu ndasenza Imana, Mwami ndakuzi, uruyogoyogo. Ndakuzi cyane, warakoze kwa nanje, uruyogoyogo. Ndakubona rero Mwami, nawanye nawe, uruyogoyogo. Mana data wa twese, ukuntu umeze neza, uruyogoyogo. Kumugoroba rero muraheje gusenga, ni nafunze.
ngo mafungure ugaciwe ufungura ngo wasenze wabona zangora ati Imana ko nasenza Imana muri babiri ariko birakunda kugira inzigo birakunda kugira ishyari birakunda ko birema ibiki hanyuma mukazi wagondamika izo imbere yanje uri kurasenga wibaza kujya munsi nakumvise birashoboka kuza hano hantu ukaririmba ukazamuka uri nk'amarangamutima y'ubusambanyi byarakubase umeze ukuntu ijoro ryawe wibagiye ko ndarizi erega n'ibintu bitavangika. Haleluya. N'ibintu bitavangika erega turubwami bw'Imana turabana b'Imana turumuco. Haleluya. Birakwiye birahagije kuba ngo mu izina rya Yesu ndagushimiye wakoze kundinda kandi mu mutima wawe hari amarango agenda i Siyoni. Yes. Gusumba kuvuga ati none rero mwami kubera yuko kira neza cyane ndashimiye Imana ufise igitanda cyiza cyo ofete nagize gucyacya ndoka n'amashuka ava hariya muri Dubai amashuka nizanye ndashimiye Imana ejo umugabo sinirwa kanyama bashe nasimbona umugabo yazanira inyama ukuguru kose kwe haleluya unyama agize gutya nzabona za yemikeke muri iyi minsi shengero ry'Imana muri iyi minsi imikeke yarapfuye hari abantu rega babumbwe n'ivyo nyene ariko igenzomenya ko ntambuka neza no mwana atarubanza byagiriza igenzomenya ko nezwa igenzomenya ko nirinde igenzomenya ko ntamukira mu bw'Imana. Haleluya zosesereza impundu mu gushima kandi iyo mpundu Imana izayumva mu izina rya Yesu. Zasesereza impundu ndirimbe mbwira Imana ni warakoze ntubizi ntuzike tuzamura ibiganza byacu hejuru. Haleluya tukabishira hejuru uti Imana warakoze kuturinda yabiraba igasanga nivyo warakoze kunzigama yabiraba igasanga nivyo ati kandi uramenya uhoraho we umbereye byose ambereye inkinzo niwe nirahira urandinda abansi abantu barangikije ngaba bagomba kunyongobeza bazi ko ngiye guhenuka ariko nta wundi niringiye ni wewe no mu gihe atamuna kubwiye ngo navyumvise yavyumvise araza mukabana nawe arazikabana nawe uko wawiringiye Uwiteka Imana yo mwijuru. Iyo dushimiye Imana twejejwe ni vyiza iyo dushimiye Imana twishengero yishimiye ni sawa kandi cya kabiri Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nasezerana cyage naringo byasezerano natura kubera ko ivyago bimwe nabwira bimwe navuga mu ruhame rw'abantu kuko ari abantu bari gumurengwe nabonye hari abantu iyo bagwaye bakorera Imana pe ugize amahirwe bakagwara naho ugize inyubako icihera mugabo atangwara inyubako yadindira kabisa tuvise inyubako igomba kubakwa ni gutati ebana kabisa mugwaya bugira ati tubonye ubwo yakamira ugari kandi bazokoperera mu buhindi mu buhindi ni ugombuye baseresengera bavuze yuko bazofata umuhogo kandi si hano mu buhindi wagira amahirwe kuko Imana igikiza bene data usengeye umuntu Imana ikamukizuka umuntu akavuga ati none mu by'ukuri nakize yego nigeze usengera umuntu umwe aba hano hafi wanyu ndamusengera hamaraza araza mu ishengero agira gutya none ngo ni jewe ngo nakize cyane yo ngo madamu ngo narone ubutunzi bw'igurugo ngo ndihanye ubunye ngo sinzosubira ukandi madamu aho turi mu rusengero ngo naravyaye umwana hanze ugere ndamukwereka ufite harakana Imana ishonda ukacuvuga byose
na kaburo yisikarize gakanye kavuga ati yo ndabivuga kweri Imana dufashe cyane. Nagomba nkubwire ngo hari ibyo tuvuga turi mu mubabaro, niwantabara niwakora bino zokora. Rero ko batabawe niwishishiye ugende ushise icyo wasezeranye, ugende ushise isezerano ryawe nk'urusha mu Uwiteka Imana. Kandi mu by'ukuri haleluya, gushima si guhora. Tera intambwe ushimwe Uwiteka, ndagushimira. Kwezi wa gatanu Imana nishimwe yaratumize mu izina rya Yesu. Kwezi wa gatanu Imana nishimwe hejuru, naho twabuze abantu bacu nta kundi kazima twe tukiriho. Muratweze ariko ko niko kuri kwibiriho. Okay, wewe wari gufa mu kintu cy'apfu, wari kwemera kufa wewe mu kintu cy'apfu? Unone ntiwagiye kumva ugashiraho inshurwa ati hagizo babuza ati nawe ko mwakunda nango oya kamere urabona Mana mu izina rya Yesu ntabarumure hano umfiriki niko bimeze. Muracyariho mu izina rya Yesu. Mu bitaro warasohotse n'amahoro, ibyago byaraheze, Uwiteka Imana arahabaye. Kwezi wa gatanu ubushigaza hejuru bw'Imana ati Mana ndagushima wabanye naje kwezi wa gatanu ukabizamura hejuru ibiganza byawe. Imana ndagushima wabanye naje ku kwezi, wabanye naje ku kwezi, wabanye naje ku kwezi. Murakoze cyane. Ariko mu by'ukuri ninde yibuka ko yabanye n'Imana kuno kwezi? Ninde abona Imana arabanye nawe muri kwezi wa gatanu wagere guki? Umuntu abibona murabire kundi muntu abona kuno kwezi Uwiteka Imana yabanye nawe. Haguruka ukenge, haguruka mu rugo, haguruka pole pole. Imana yabanye nanje. Haleluya. Imana yabanye nanje. Imana yabanye nawe. Ko yabanye nawe, ko yakugiriye neza, nta kindi gisigaye. N'impamvu Imana turinda we dupfe gupfa nikunda ko yavyaha bafatihanye, ariko kandi mwebwe mwarahariwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Rabizi sigaye nsenga Imana nkabaza nkumvisheri mwasunya amajambo y'Imana mbwira ngo ntitwagenewe umuriro udashira twebwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Kumbe Gehinomu hagenewe ni abadayimonane na Satani. Twebwe abana b'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Haleluya. Twagenewe iki? Ubugingo budashira. Ubugingo butagira gute? Hari umuntu aburimo. Urimo nagira basura, uri mu rugo bugingo. Bwana sifiwe. Ivyo biganza ugisuko nimba hari umuntu agize ingorane ni Satani. Duza kandi bukebuke. Aha abadayimoni bararimutse. Niyo bateza bya bindi byose. Imana ifasha cyane. Uko bigenda kose haleluya. Twabonye Imana tuzongera tuyibone, tuzokwama tuyibona, nishobora kutureka niyo yadupfiriye kurusi. Araba. Haleluya. Nivyo vyo kuza hari nuba wibuka tuno nibuka birababaza. Bino bintu nibuka birababaza, nivyo birababaza. Imana irababara. Ariko Yesu yarayibambiye mu izina rya Yesu. Yesu yarayibambiye mu izina rya Yesu. Yesu yarayibambiwe. Iri sifi kuvuga ngo ngiri ikigongwe mwami, ungirira imbabazi, sinzosubira. Ubunyene ko ari isaha ubwo wandinze, naravuze ngo sinzosubira iri kosa, ndarivye. Imana yabana nawe. Uzamugaza hejuru ushime Uwiteka Imana gatoyi. Bwana sifiwe sana. Yabanye natwe, ibana n'ibamwo zacu. Inda pastor Eli bambye ngo aragwa niko nagenda ndahanukure ndabira nukuri kw'Imana. Navuze pastor Eli kuntumva kwaye n'Imana yo mu ijuru gusa, n'Imana itabara. Ariko haleluya, zanumva ngo ni jewe Eli niko ndabara gusa muri groupe. Ndavuga ni Imana kirinjiye we. Haleluya. Kirinjiye mu izina rya Yesu. Baba we. Twashimiye Imana. Twashimiye
Imana. Naho narindi nabwiye abantu ni kuri iriya hariya hari umukozi w'Imana umugenzi agwaye urivuye gusenga Imana nubwo nateka ndamya amakuru yiwe Imana ishimye cyane. Ibisigaye nuko twezwa iri kumwe natwe, kizwa iri kumwe nawe. Ngo mwami ndagushimiye cyane kwezi wa gatanu wabanye naje Imana zamurijwe nimba utari umurozi zamurijwe kandi aho uroga ntabwo Yesu arabe. Mwami ndagushimiye cyane wabanye naje mu kwezi wa gatanu ntacyo mfise noguha ndababaye kuba nashobora gushima uko bibereye ariko nungirira ikigongwe ubuntu bwawe urampagije rwose. Mbonye ubwiza bwawe ukundi nije mu kwezi kwa gatandatu. Uku kwezi kwa gatandatu ni kumbera ukwezi kw'imfura mu izina rya Yesu, ni kumbera ukwezi kumugisha kandi cyane cyane ivyo ugomba be kuri jewe, ubugombe bwawe kuri jewe. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye Mana, ndagushimiye Mana. Wandindiye abavyeyi, wandindiye abana, wandindiye uwo tubakanye, wandindiye inshuti. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye Mana. N'ubu natambutse mu burinzi ntacyo bitwaye abarozi bampiga ibindondera byose ni munsi y'ikirenge cyane, byose ni munsi y'ibirenge byanje. Kuko si jewe ndiho, si jewe niko ndavuga, ni Yesu, ni Yesu muri jewe, ni Yesu muri jewe, ni Yesu muri jewe. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze kwangiza umuriro. Ishimwe ni rwawe, ishimwe ni ryawe, mu izina ryawe ngera Kristo Yesu, amen. Yesu haleluya, haleluya, haleluya. Yesu abaheziye cyane. Murakoze mwiranje, Bwana asifiwe. Tudasubiye kubona naturane ubwami bw'Imana tukiri hano hantu mu isi, tuzokwe tubonana kweli. Yesu abaheziye cyane.